bavukanye intore zimana nshuti bagenzi bino samirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu kaze muri wa mwanya mwiza w'inyigisho ndoramana inyigisho ibandanye dukuza mu kwemera kwacu. Tugomba tubandanye kuri ca cyumviro turimwo muri iki gihe kijanye no gusubira kugaruka tukihweza tugatangarira kandi tukakirana ko gusumvya mbere ivyiza ivyinshi binyegeje muri kiya gisabisho ciza cane c'Irozari. Murazi yuko turi mu kwezi kw'icumi, ukwezi Eklezia idutumira gukabura uwo mutima wo kwiyegereza umuvyeyi wacu Bikira Mariya, kumwishikanako mbere bikavyara ubwo bucuti bwa misi yose bw'umwana n'umuvyeyi wiwe. Yezu yarashimye yuko abana yibarukiye urukiza, yibarukiye data, baheza bakagira umuvyeyi Bikira Mariya, hamwe nyene ariko aratwibaruka mu rukiza, ariko aragirire marishasha ku musaraba. Bikira Mariya niho yarari, Yezu agacagira ati nguyo nyoko wawe, kugira ngo mu buzima bwacu ntitwigere tuba nk'imfuvyi ngo duhave tubura umuvyeyi aduherekeza mu rukiza, akarutuzigamamwo, akadufasha kurugenderamwo no kuruzigama muri twebwe. None rero Irozari niyidufasha nogira nti niyo kagozi katwunga mu bucuti bwiza niyo muvyeyi wacu Bikira Mariya, igisabisha kunda cane. Mbere tuzi yuko aho hose kunze kuza nk'uko Eklezia imaze kuvyemeza, adutumirira cane gukunda ico gisabisho c'Irozari, igisabisho c'ishapure. Mutu uyu munsi none tuza gushimikira kuki? Guhera uyu munsi no mu minsi iri imbere tuziza twisunge na cane cane iri kete ryiza rwose ririmo inyigisho novu itsindagiye imeze neza rwose twasigiwe n'umuvyeyi wacu Papa Yohani Paulo Wakabiri, umuhimbazwa Papa Yohani Paulo Wakabiri. Tuzi nawe nyene yuko yakunze cane Bikira Mariya, agakunda cane igisabisho c'ishapure, igisabisho c'Irozari. Niwe mbere yivugira yuko muri ico gisabisho umuvyeyi yamuzigamye, yamuherekeje kuva mbere agitangura ubutumwa bwiwe bw'umusubirizi wa Petero gushika aho yumva ko koko Bikira Mariya yamubereye uruhoza mu bihe bigoye vy'ubutumwa bwiwe, kandi akamushigikira mw'ibanga ridasanzwe ryo kurongora umuryango wa Eklezia. Iri kete yari twandikiye amazi imyaka 25 kuri iyo ntebe ya Petero. Murumva yuko ni kete atatwandikiye rivuye mu vyo yoba yaratohoje, yarize gusa, yaracukuye mu vy'ubwenge, ariko ni kete twumvamwo na cane cane uko kuntu iyo myaka yose yabonye ico Bikira Mariya yamumariye muri ubwo butumwa. Nikete twumvamwo experience y'ubuzima bwiwe kumwe na Bikira Mariya. Nikete twumvamwo ico ishapure Irozari yakoze mu mutima no mu buzima bw'uyo muhimbazwa. Tuzi yuko mbere kuva akiva hano kw'isi agisezera bwa nyuma hano kw'isi, abakristu benshi bashotse bumva akamotera kubweranda bwiwe nogira ntigashwara isi yose, gushikaho basaba Papa Benedicto ngo amwemeze vuba nk'umweranda. Ni ca gikorwa muvyeyi Bikira Mariya yakoze biciye muri ubwo bucuti yarasangiye nawe, biciye kuri ico gisabisho c'ishapure c'Irozari. Nico gikorwa umuvyeyi yakoze muri we cavyaye ubwo bweranda, nkuko nawe nyene muri no keta bivuga yuko ico gisabisho kubazi kugikoresha neza kivyara ubweranda mu buzima bwabo, kigaherekeza ubwo bweranda nogira nti mbere buvyagwa mw'ibatisimu, n'ibatisimu ya Kristo mu muntu, ariko ishapure ubwo bucuti n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya bukabandanya rero bwunganira ico gikorwa c'umukama muri uwo wese azi kwitura umuvyeyi wacu Bikira Mariya. None mukanya turaza twinjira mu nyigisho y'uyu munsi. Iri kete Papa yatwandikiye kubijanye n'Irozari ya Bikira Mariya yarirungikiye bose, abepiskopi, abasaserdoti, abakristu bose, kugira ngo nabo baheze bakire kandi bagumye muri bo ubwo bucuti n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, kuko ari ubucuti bukomeye bushigikira igikorwa c'urukiza Yezu Kristo yatanguye muri twebwe mw'ibatisimu. Uyu munsi turaza kwishimikizana cane cane ikigabane ca mbere, aho Papa atubwira ati mw'ishapure mw'Irozari ni ukwihweza, ugutamarira, ugutangarira Kristo turi kumwe n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Araza kutwigisha twereke rero ico ivyo bivyara muri twebwe, ico bishikako, ico bidushikanako mu bucuti bwacu dusangiye n'Imana.
nuko rero bavukanyi twinjire mu nyigisho y'uyu munsi. Nk'uko nababwiye, yishimikizana cyane cyane ibyiza, inyigisho nziza rwose novu iremye kandi irimo ubutunzi bwinshi bw'inyigisho nyinshi zakonganirijwe hamwe kuva ku bapapa bari mbere ya Papa Yohani Paulo Wakabiri, kuva mbere kuri baberanda bose bagiye barakomezwa n'icyo gisabisho c'ishapure c'Irozari, Ludovico Maria Grigno Montfort, kuva kuri ba Papa Leo wa 13 n'abandi benshi bagiye baraduha inyigisho nziza zinonosoye neza kubijanye no kwitura Bikira Maria biciye kuri ico gisabisho. None iyo nyigisho Papa yaduhaye ku Irozari y'umuvyeyi wacu Bikira Maria tuyinjiremwo muri iyi minsi, idufashe nogira nti gusubira kumva n'igituma Ecclesia idutumira muri uku kwezi kwitura gose uwo muvyeyi twisunze ico gisabisho ngo bivyare muri twebwe mbere ubwo bucuti bwo kumwitura iminsi yose. Ntibizebe gusa ku kwezi kw'icumi, ariko uku kwezi kw'icumi guse no gukabura gusubiza akanovera gashasha uko kwitura umuvyeyi Bikira Maria biciye mu ishapure. Ni ukwezi rero kw'Irozari. Hari ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa Bikira Maria, ukwezi kw'icumi, ukwezi kw'Irozari. Mugabo byose bigaruka ku muvyeyi wacu Bikira Maria. Mugabo ugiye kuraba mu vyagira twigishe muhimbazwa Papa Yohani Paulo Wakabiri, byose bifise ihuriro kandi bishingiye muri Kristu. Ari naco gituma icyumviro nyamukuru cy'uyu munsi ari ikingo ukwihweza inyonga, kwihweza Kristu kumwe na Bikira Maria. Mw'Irozari mw'ishapure tuba nk'abihweza bagatangarira inyonga za Kristu zikayanganamwo ubwiza bw'Imana. Nkako turibuka mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane c'17 ku murongo wa 2 ukungene Kristu kuri wa musozi w'Itabor ahinduka akereka ubuninahazwa bwiwe babatumwa batatu yari yaduganyeyo, Petero, Yohani na Yakobo, akabereka ubuninahazwa bw'Imana. Paulo kandi nawe niwe mwibaruwa rya kabiri yandikiye abakorenti mu kigabane ca 3 ku murongo wa 18 adutumirira kuba abantu baguma bakayanganamwo ubuninahazwa bw'Imana, kugira ngo tubandanye twiyubura turondera gushusha koko na Kristu, gutyo bikaduha kuguma twongerekanamwo ubuninahazwa bw'Imana uko bukeye uko bwije, biciye ku gikorwa c'umukama ariwe mutima mweranda. Ubwa kabiri, Bikira Maria rero Papa Yohani Paulo Wakabiri amutwereka nk'akarorero k'agaheta kukwihweza ugutangarira inyonga z'Imana. Papa Yohani Paulo Wakabiri akadutumira kumwihweza ubwa mbere wa munsi yakira iyo nkuru nziza, akayitamarira ikamutangaza, akumva ingene atewe iteka n'Imana. Kuvaho rero yibarukiye uwo mwana, mbere amajambo y'Imana nk'uko tuyasoma mu nkuru nziza ya Luka mu kigabane ca 2 ku murongo w'indwi, akatwereka ukungene kumwe yamupfuka akamworosa udushambara akamushira muri bwa bwato, ingene ariko aratangarira uwo mwana Imana iri muri ako kayoya, Imana yigize umuntu. Igihe tuvuga ishapure nogira nituranka ako karyo ko kujana na Bikira Maria aho i Betlehemu, kugira ngo natwe twigishwe n'umuvyeyi wacu kwakira amabanga y'Imana ashobora kuza yinyegeje mu bintu biciye bugufi. Ingene Imana yaje iri muri ako kayoya, Bikira Maria akatwigisha kwihweza no kwakira Imana mu buryo buciye bugufi Imana ishobora kuzana namwo, kandi yuko izi wacu igihe natwe duciye bugufi. Yaraciye bugufi aremera inkuru nziza nk'iyo isiga ubwenge Imana ishobora kwigira umuntu. Igihe rero tuvuga ishapure tukigishwa na Bikira Maria kumenya kwitonda mu buzima, kugira ngo tumenye igihe tugenderwa n'Imana mu bintu biciye bugufi, kutama turondera gusa Imana mu bintu bihanitse, ibintu bimena amaso. Ariko kandi uko kwihweza Imana kwa Bikira Maria, uko kwihweza Yezu Kristu kwa Bikira Maria, nogira ni kuranguka muri twe bw'igihe natwe tumwegera akatwigisha mu buryo bwiza bwo kumwitura mu gisaje c'ishapure canke c'Irozari. Turabona ingene uko kwihweza kugenda kurajana n'igihe cyose c'ubuzima. Ukwihweza inyonga za Kristu ntitumwihweza gusa nk'uko ari akayoya. Bikira Maria turamubona ingene yihweza Yezu, mbere agaheza akamutangarira, bikibuze yuko no muri uko gutangara kwiwe aheza akarondera kumenya bisumbirije. Uko kwihweza Yezu si ugutamarira gusa, ariko no kwihweza nk'uko tubibona muri Bikira Maria kunyengetera, kwinjira kugira ngo gutahure ikinyegezwa
amabanga ya Kristo, amabanga y'Imana yigira umuntu muri Kristo. Binakenewe tugaheza tukabaza ikibazo kugira ngo dutomokerwe. Turibuka ukungene nk'uko tubisoma mu nkuru za Luka igabane ca 2:48 Bikira Mariya abaza ikibazo Yezu, arihweza ariko agasigwa akabaza, kandi Yezu akamwishura akabika vyose mu mutima wiwe. Hamwe abaza Yezu ati, mbe mwananje ivyo watugize nibiki? Aragomba gutahura ikimenyetso Imana igombye kubereka muri uko kuntu Yezu yabazimiranye ariko bakamusanga mu ngoro yiwe. Akatwigisha yuko twomenya kuronderera Yezu Kristu koko mu ngoro y'Imana. Ariko kandi indabo ukwihweza kwa Bikira Mariya kuragenda kukumva neza nikiri mu mutima wa Kristu. Uko gutangarira Yezu turi kumwe na Bikira Mariya mwishapure si ivyo gutamarira gusa ngo twabonye, ariko bivyara ukwinjira mu vyipfuzo no mu mutima wa Kristu, tugashobora guhwiwisha ico Kristo ashaka dufashijwe mbere na mutima w'Imana. Wa mutima yamye atwikiriye Bikira Mariya. Igihe natwe twigana Bikira Mariya tumwegereye tumusaba mwishapure canke mw'Irozari, bikavyara muri twebwe kureka mutima mweranda akatwinjiza mu kumva ibyifuzo biri mu mutima wa Kristo, mu gushobora guhwiwisha ico Kristo ashaka, mbere tukagitumira n'abandi. Turabonikana mu bugarire mu kigabane ca 2 c'inkuru za twandikiwe na Yohani ku murongo wa 5 ukungene Bikira Mariya kubera uko kwihweza Yezu arumva neza ikiri mu mutima wa Yezu, mbere agatanga imbere abigishwa biwe akabategura. Mu kubona ukungene Yezu amubwiye ati, mbe mukenyezi we ivyo tubisinzikaye kwiki gihe canje nikiragera, we agacanyaruka kuja kubwira abasavye ati icaza kubabwira cyose muragikora, nuko azi neza ko Yezu aza kugikora. Arumva neza ikiri mu mutima wa Yezu. Bobo ntibazi icaza gukora, nta nico bashobora guca nikanda, mugabo wo kubera uko kumwihweza uko kuntu yamanye nawe, arumva ivyifuzo vy'umutima wiwe, akadutanga imbere akadutegura kugira ngo twakire icifuzo c'umukama. Nukwihweza Yezu kandi bitagarukira bene aho usanga umenga biroroshe, ariko kandi Bikira Mariya akatwigisha kwihweza Yezu no mu bihe bigoye, ku musaraba, hamwe amuherekeza mu nzira y'umusaraba gushika munsi yawo, akarinda acikana nawe ari hari yihweza atangarira kumbure bikamusiga, ariko akumva neza yuko ari kumwe n'umwana wiwe kandi yuko bitazoherera ngaho, mutima akabandanya amuha kwihweza Yezu. No ngaho nyene hababaje. Mbega burya turihweza Yezu tukakira Yezu, no muri ico gihe tumubona umenga igihe ababara muri uyu nuriya, umenga turabangukirwa n'ugomba gusa kubona Yezu yoroshe gutangarira, ariko Bikira Mariya akatwigisha kumenya no gutangarira Yezu, kwihweza Yezu ababara mu kubabara kwacu, na cagihe natwe duca mu bigoye, kuko muri uko kwihweza Yezu ababara Bikira Mariya nawe nyene yari kwarababara, kubabarana na Yezu, kumva yuko ububabare bwacu dufashijwe n'ico gisabisho c'ishapure c'Irozari kitwegereza Bikira Mariya, kikatuvyaramwo nogira nti iyo nyifato, uwo mutima witeguye wa Bikira Mariya kujana na Yezu ahaca hose n'ahagoye bakahasangira, natwe tugahindura ukubabara kwacu nk'akaryo keza ko kwihweza Yezu igihe ababara ku musaraba. Ariko ntivyagarukiye ngaho, kuko yanywanye na Kristo akihweza akakira uko kubabara kwa Kristo muri we, vyahavuye bimuvyarira akanyamuneza kuko umwihweza mubuni ntahazwa amaze kuzuka. Muvukanyi ubabara, muvukanyi uremerewe n'ibi na biriya, bihinduremwo ukwihweza Yezu, ugusangira na Yezu, ukwakira uwo Yezu ababara muri wewe. Bitebe bitebuke, bizoteba bihinduke ukumwihweza mu bunina hazwa. Paulo ati ko twapfanye nawe tuzozukana nawe. Bwa gatatu, Papa akadutumirira kwinjira mu kwibuka kwa Bikira Mariya. Ukwibuka kwa Bikira Mariya, uko kwihweza gutamarira Imana muri Yezu Kristo kwa Bikira Mariya, kumutuma ngo yama abika amajambo yose mu mutima we, nk'uko Luka bitubwira mu kigabane ca 2 ku murongo wa 19, canke mu kigabane nyene ca 2 c'inkuru za Luka ku murongo wa 51. Ivyo vyamuvyayemwo kuzigama amajambo ya Kristo, amabanga ya Kristo muri we. Ntiyigeze atakaza ijambo na rimwe rya Kristo. Uko kwibuka kwa Bikira Mariya, uko kwibuka amajambo yose ya Yezu, si ukwibuka gusanzwe bimwe nk'uko umenga ko bukwibuka birengana, ariko ni kwa kwibuka Ekleziya itwibutsa nko mu nkuka y'imisa. Ni ukwibuka kuvyara ukwibukiriza kuzana ingabirano y'Imana muri uko kwibuka. Si iciyumviro rero giciye mu bwenge gusa,
ariko ni kwa kwibuka kuzanana n'inema y'Imana kugaheza kugatutuma tuguma twinjizwa mu vyiza vy'urukiza rw'Imana rutigera rutigihe, kuko ari urukiza rukomoka ku wamaha Imana imwe idahinduka, imwe uko yabikora ubwa mbere ariko n'ubu igomba kubikora kandi izobandanya ibikora gushikaho Kristu azohindukirira. Ishapure rero itunywanisha n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, kumwe ngo usaba umwiza mugasa, ikadufasha kwishushanya n'uwo muvyeyi, bikatuvyaramwo uko kwibuka kwiwe kuzigama amajambo ya Kristu, kukazana namwo inema y'Imana iheza ikaguma irangura amabanga y'urukiza rw'Imana muri twebwe, kuko natwe tuguma tugaruka muri vya vyibukiro vy'ubuzima, urukiza, ukupfa no kuzuka kwa Kristu tuguma tuzirikana mw'ishapure mw'Irozari, biheza bikavyara muri twebwe. Igihe nariko ndategura iyi nyigisho somirikete, naratangariye ukungene uko Papa twigisha mu bijanye n'ishapure n'Irozari y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, aguma twereka ko ishapure yose ifise nogira ntimatima n'ihangiro ryo kutuzana kuri Kristu, ifise n'imitima Kristu kandi katujana kuri Yezu Kristu. Kuko murabe ingene ishapure ikoze, niko womenga zirya ntete nyinshi ni za Mwaramutse Mariya, mugabo uravye hagati y'intete za Mwaramutse Mariya n'izindi hariho urutete rukomeye rw'icibukiro, aho umuntu ahagarara ukamenga muri izo ntete 10 ajana n'umuvyeyi Bikira Mariya, hakagera igihe bagahagarara hamwe bakiyuheza Yesu, bagatangarira Yesu mu cibukiro, bagasubira mu ijambo ry'Imana, bakajana n'umuvyeyi Bikira Mariya mu ijambo ry'Imana, bakihweza ibanga ry'ubuzima bwa Kristu ko bwarangutse hano kw'isi, kuva mu kuvuka kwiwe, mu gukura kwiwe, kugenda guca mu butumwa bwiwe mu vyibukiro vy'umuco. Papa Yohani Paulo Wakabiri yavuye adufasha kwakira, akadushikiriza gushika mbere mu gupfa no kuzuka kwiwe, kugenda mbere tukajabuka tukajana na Kristu mwiyurira mwijuru ryiwe mu buninahazwa bwiwe. Murumva yuko ari gisabisho gikonganirijwemwo amabanga atawundi mutima afise atari Kristu. Icibukiro kiri hagati na hagati y'ubuzima bw'ishapure, ubuzima bw'Irozari. Kristu ari hagati mw'Irozari, mw'ishapure. Igihe cyose twitura uwo muvyeyi Bikira Mariya tumwisunga, tuba turiko tubandanya twakira twibukiriza nogera nti ayo mabanga ya Kristu yaranguye, nubaguma arangura kandi azobandanya arangura gushika arinda hindukira. Umuhimbazwa Papa Yohani Paulo wa kabiri akabandanya twigisha atubwira ati, burya Irozari ni igisabisho kidutwara mu kwihweza no gutamarira Imana. Aha Papa Yohani Paulo wa kabiri aradutumira guhindura koko ico gisabisho nk'igisabisho cyo kwihweza koko, gutamarira Kristu. Kristu uko ijambo ry'Imana rimutwereka, kumwe bigaruka mu vyibukiro biri hagati na hagati mu gisabisho c'Irozari, mu gisabisho c'ishapure. Papa Yohani Paulo wa kabiri yisunze inyigisho twashikirijwe na Papa Paulo wa gatandatu, akatubwira ati, burya igihe tuvuga Irozari tudafashe umwanya wo kuyinovora, ukwihweza, gutamarira koko Kristu, ishapure n'Irozari ihakwa gucika nk'umubiri utagira umutima, nk'ikintu kiraho kitagira akanovera, kitagira ubuzima. Ugaca usanga ishapure canke Irozari bihakwa kugwa nogira nti muri wa mutego wo gucika nk'igisabisho c'abapagani bibaza yuko bumvigwa ari uko bagwije amajambo. Papa Yohani Paulo wa kabiri rero yisunze inyigisho nziza Papa Paulo wa gatandatu yadushikije kagira ati, ese mu kuvuga ishapure ico gisabisho coshikirizwa mu bwitonzi bwinshi, abantu batiruka. Hari igihe bishyuka ugasanga abakristu bamenyereye kuvuga ishapure canke Irozari nk'uko umenga n'umuntu ariko aravugira ku telefone amayinite amuheranye, nturonka karyo ko kwinovora no kwinjira koko mu bushobozi, mu butunzi n'ubwiza bw'ayo majambo. Amajambo yavuye mw'ijuru, amajambo yaciye mu kanwa k'umumarayika, amajambo yabaye igisabisho c'Ekleziya, amajambo meranda yanditswe mu nkuru nziza. Sivyo guca ko twiruka Mwaramutse Mariya, gusubira kwinjira mu mutima w'Imana wamanutse muri ayo majambo agaca mu kanwa k'umumarayika wayo Gabriel. Nico gituma nugira nti uku kwezi ko dufasha kugira ngo dusubire dukabure muri twebwe ugushikiza ico gisabisho, tugiha umwanya, duha umwanya umukama wo kudutwara no kutwinjiza mu bwiza, mu butunzi n'ubushobozi bw'ayo majambo y'Imana.
Yezu mu nkuru nziza ya Matayo mu kigabane ca 6 ku murongo w'indwi akagira ati nimwasenga ntimurandagate nk'abapagani. Papa aragaca afatira akagira ati Irozari shapure muyisenge mwitonda mutiruka muheze mwinovore. Mureke ayo majambo abanyengetere. Umuntu ayivuze yiruka ntanyengeterwa n'ubwiza, ntanyengeterwa n'ubutunzi, ntanyengeterwa n'ububasha bw'ayo majambo. Ni nk'uko aciye ko anyaruka ntaha karyo amajambo y'Imana ngo amukoreremo, amuhishuke byinshi bisumbirije. Kuko mu majambo y'Imana mutima mweranda araziramo, arakushobora kubwira byinshi ku buzima bwawe. Nk'uko Papa Yohani Paulo itubwira ati Irozari ni gisabisho kuko kirimo amajambo y'Imana gishobora kubangira akamaro ku buzima bw'umuntu umwe kwiwe, geza ikadufasha kwitabira rya jambo Yesu Kristo agira ati nimwasenga uragenda yihereye ukwi wawe. Ariko kandi ni gisabisho gishobora kutugira akamaro kanini nk'abasengera mu muryango igihe dukoranye mu migwi y'ubutumwa canke aho mu mibano mito mito canke kwiparuwasi. Ni gisabisho kandi kibangira akamaro no ku vyifuzo n'imigambi yose y'igihugu. Iyo shapure, iyo rozari ni gisabisho ciza gisubira kudusubiza nogira nti mu mabanga Imana yigize umuntu muri Kristo, tugaheza tukumva natwe ubuntu duhamagariwe, ico duhamagariwe kuba kumva neza nogira nti identite yacu, ikituranga vy'ukuri, karanga muntu yacu y'ukuri, tugaheza kandi tukayumva no muri uyo muntu wese yacunguwe na Kristo, yacunguwe n'Imana yigize umuntu muri Kristo. Papa kagira ati rero tugaruke kuri iyo mpanuro nziza ya Papa Paulo wa 6 kugira ngo tureke ubwiza n'inyigisho yose iri mw'ishapure mw'irozari itunyengetere, itwerekeze koko Kristo asanzwe ari we mutima w'ishapure w'irozari. Tujabuke ku yindi ntambwe aho tubona Papa tubwira ko mw'ishapure mw'irozari arakaryo ko kumenya Kristo dufashijwe na Bikira Maria. Par Marie apprendre le Christ. Nkako Kristo niwe Musa mwigisha nyawe aduhishuka ku buryo budasanzwe Imana yariyo, kandi ivyo bikaranguka mu bubasha bwa mutima wiwe, we atwigishiriza imbere muri twebwe akadutahuza. Papa gaca agira ati mu bantu rero hano kw'isi, mu biremwa abantu hano kw'isi, nta kindi kiremwa cegereye gose Yezu Kristo, co tumenyesha gose Yezu Kristo atari nyina wiwe. Ati fatira ku kimenyetso tubona ca mbere Yezu Kristo yakoze ikana mu bugarire, kiratwereka yuko Bikira Maria azi umwana wiwe koko, agaheza mbere agategura abari mu bugeni kugira ngo baheze babone batangarire ububasha bw'umwana wiwe batari bwamenye na gato. Papa agacagira ati rero ishapure nakaryo katwegereza uwo muvyeyi akadutwara muri iryo shure ryo kumenya Yezu Kristo, akadutegura kumenya Yezu Kristo mu ngabirano, kumwe za ngabirano zikorera muri mutima. Mu ngabirano dukura muri iyo rozari harimwo ukumenya neza Yezu Kristo, kuko tugaruka mu vyibukiro vy'ubuzima bwiwe. Igisabisho c'ishapure rikamera nk'ishure dutwagumwe n'umuvyeyi wacu Bikira Maria mu rugendo rero rw'ukwemera ngo tugende turamenya dutahura bisumbirije Yezu Kristo. Igihe tushika ku cibukiro tukazirikana turi kumwe na mutima akabananya duhishuka vyinshi ku buzima bwa Yezu Kristo n'icungurwa ryacu muriwe. Ivyo rero bigaca bivyara ukwishushanya na Yezu Kristo turi kumwe na Bikira Maria. Usaba umwiza mugasa, kandi burya ikintu duteramiramwo umwanya ukwiye nico giheza kikatugira. Uko natwe duteramana n'umuvyeyi umwanya ukwiye w'ishapure w'irozari, harabagira ngo irateba, niko suguteba gusanzwe no gutebera mu vyiza vy'Imana, bikaza biravyara muri twebwe ukwishushanya na Yezu Kristo. Usaba umwiza mugasa, kandi ikintu ukunze gutebamwo ukabamwo kenshi nico usanga cakugabiye imero yacu uko kimeze. Ari naho na twebwe uko duteba tukagaruka ku vyibukiro vy'ubuzima bwa Kristo, turamutse uwo muvyeyi turi kumwe nawe, biza biravyara muri twebwe ukwishushanya na Yezu Kristo. Ego cane koko turabivuga tuvyigishijwe n'umuvyeyi wacu Papa Yohani Paulo wa kabiri. Igisabisho c'ishapure kivyara muri twebwe ukwishushanya na Yezu Kristo, ko kiduha akaryo gakwiye ko kwicara tugaheza tukadwibira mbere mu vyibukiro vy'urukiza rwacu rwarangukiye muri Yezu Kristo, tukabona yuko ivyo vyibukiro ari vyo bigize nogira nti umutima w'ishapure, umutima w'irozari. Ni gisabisho rero kiduha kwegera Yezu Kristo
kigaheza ikaduha kwegera Bikira Mariya, we ashushanye rwose na Kristu gusumbya ibindi biremwa byose kuko atakanenge yigeze. Ico gisabisho rero kitudugana mu bweranda bwa Kristu, nkako ubuzima bwose bw'umukristu nukugerageza kwishushanya na Yezu Kristu. Murumva yuko rero igisabisho c'ishapure, igisabisho c'Irozari kitwunganira rwose muri uyo muhamagaro w'umuntu wese, muri uyo muhamagaro w'umukristu wese wo gushikira ubweranda. Ubwo geranda atakindi butwibutsa atari kuguma turondera kwishanya na Yezu Kristo. Ivyo tukabibona mu kungene byarangutse mu beranda benshi bagiye baritura mu kuri Bikira Mariya. Aberanda hafi bose baratwigisha ko uyo nyina w'Imana yababereye kirumara rwose kugira ngo bashobore kubandanya bagendanira Yezu Kristo muri ubuzima, bashobore kubandanya bishushanya nawe. Ku yindi ntambwe naho Papa Yohani Paulo Wakabiri akatubwira ati ishapure, Irozari n'uburyo bwo kwambaza tugatakambira Kristu turi kumwe na Bikira Mariya. Ivyo Papa akabitwigisha afatiye kuri uku kungene Yezu wenyene atubwira yuko igisabisho cacu corangwa no kwizigira Imana kandi kikarangwa no guhozako. Hamwe mu nkuru y'amata igabane 7 ku murongo w'indwi agira ati ni musabe muzoronka, ni murondere muzoronka, ni mwuguruze muzokugururirwa. Ati ico gisabisho kiraheza kikagira ubushobozi kuko gishingiye mu bukandizi bwa Kristu aduhorera imbere y'Imana, nkuko tushobora kubisoma mu baruwa mbere ry'umutumwa Yohani igabane 2 ku murongo wa mbere. Kikaba gisabisho koko gikomeye kuko kirangutse muri mutima w'Imana, wa mutima atwunganira mu magara make yacu mu gusenga, kuko twe dutamenya ingene twosenga, nkuko tubisoma mu baruwa Paulo yandikiye abaromani mu igabane 8 ku murongo wa 76. Gutyo igihe rero turi kumwe n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, we yabaye koko umwana ashimwa na data, akaba nyina wa mwana, akaba n'umukunzi wa mutima, akumva amabanga y'Imana muri ubwo bucuti yinjijemo ku buryo budasanzwe butatu bweranda. Ni wadufasha kugira ngo natwe dushobore gusenga neza muri ubwo buryo bwo kumwambaza, bwo kumwitura, atahandi bufise umutima wabwo, atahandi bushira atari kuri Kristo. Gutyo tugakira kwa gusenga nabi gutuma tutishugwa, kumwe Yakobo abitwigisha mu kigabane ca 4 c'ibaruwa ryiwe ku murongo wa 2 ku murongo wa 3 akagira ati hari gihe tutishugwa kuko dusenga nabi, kuko ibisabisho vyacu bitatugarukana kuri Kristo. Nogira ntibitatwerekeza ngo twinjire mu vyifuzo vy'Imana, ngo dushobore kwishugwa mu vyifuzo vy'Imana, ugasanga umenga tugomba kwishugwa mu vyifuzo vyacu. Igisabisho nk'iki c'ishapure c'Irozari kumwe na Bikira Mariya kikatwiza mu mutima wa Kristo, mbere tugashobora guhwihwisha muri mutima ivyifuzo vya Kristo kumwe umuvyeyi wacu tubimubonamwo ikana mu bugarire. Tugashobora rero gusenga twiyugururiye kwakira ico Imana igomba gukora muri twebwe, gusumbya mbere ico twebwe twoba dushaka bukwi na bukwi. Ishapure ikatuvyaramwo uko kwihangana, uko guhozako, kujya mbere womenga nayo iguma igaruka ku vyibukiro vya Kristo, ikatuvyaramwo uguhozako, kuguma tugarukana ubuzima bwacu kuri Kristo, ibisabisho vyacu navyo bigakurikira. Ico gisabisho c'ishapure kiratuvyaramwo mu gusozera rero ku yindi ntambuko ya nyuma uyu munsi, mu nyigisho y'uyu munsi, kikatuvyaramwo ukuyaga no kumenyesha Kristo kumwe na Bikira Mariya. Ego cane, kuko ico gisabisho kiduha kwihweza Kristo tukamugomwa, tukumva yuko tumwiyumvisemwo, ko twaronse umwanya wo kwicara mu vyibukirizo by'ubuzima bwiwe n'urukiza yatuzaniye hano kw'isi. Nogira nti kica kivyara muri twebwe ukumva yuko natwe tutokwigungana ivyiza nk'ivyo, tugashobora kumenyesha abandi Kristo turi kumwe na Bikira Mariya. Uku nyene tubona abigishwa ba mbere muri ekleziya ya mbere ngo bari kumwe na Bikira Mariya, basenga kumwe nawe, barindiriye mutima mweranda, bagaheza bakaza baragenda kumenyesha rero inkuru nziza bamaze kuronka uwo mutima w'Imana. Niko natwe mwishapure tubana na Bikira Mariya, akaza aradufasha kuzirikana ivyibukiro vy'ubuzima bwa Kristo n'urukiza yaranguye hano kw'isi. Kumwe koko tubona mu muryango wa mbere w'abakristo yagiye arabwira abatumwa ivyo yatangariye muri Kristo, ivyo yatahuye, ivyo yabonye, ivyo yiyumviye wenyene, n'ivyo yakorakoye koko muri Kristo. Niko natwe adufasha muri ubwo buryo tugashobora guhaguruka tugashira inkuru nziza abandi. Ariko kandi igisabisho c'ishapure nkuko tubona koko ko ari igisabisho kivyara kumenyesha neza Yezu Kristo, nuko tubona ko mbere tubironka kwa karorero kuri abo beranda bagikoresheje. Mu minsi twarazirikanye ukungene cabaye igisabisho abapapa
aberanda abigisha b'ekleziya bagiye barikorako cane mu bihe vy'inyigisho z'umwijima zirimwo guhuba, bimwe twita amaherezi. Turazi imbere yuko uwo yagikwiragije mu bandi akatumira abakristu kugihereza kugira ngo kibafashe kugwanya inyigisho zahuba, ariwe Dominiko yaraduhaye akarorero keza kukwama twisunga ico sabisho kugira ngo dushobore kumenya neza Yesu Kristu, kumenyesha abandi neza tudahuba, dutwikiriwe dutwawe mu buvyeyi bw'ekleziya. Ekleziya ubwo buvyeyi bwayo tukabona ingene burangukira neza muri Bikira Mariya. Nugira nti rero Bikira Mariya mw'ishapure igihe tumwitura canke mw'Irozari kabara akaryo kugira ngo biduhe kumenya neza Yesu Kristu, uko ekleziya imutwigisha, uko imudushikiriza, tugashobora natwe kumushikiriza abandi neza tudahuba. Nugira nti rero kubamenyesha neza inkuru nziza, sozere mvuga nti bokwama bitwaza igitabo c'ijambo ry'Imana hamwe n'ishapure mu minwe yabo. Mubandanye rero mugira umunsi mwiza, umukama abahezagire, abakingire, abamize ko ijisho ryiwe kugira ngo abarinde, maze kubw'igisabisho c'umuvyeyi wacu Bikira Mariya no kubw'ubukandizi bwiwe abahe kuroranirwa no gukira ivyo hanamira vyose ubuzima bwanyu. Kw'izina rya Data, n'irya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen.